Ndugu mwavuga ntayiti Bimeze gute? ni ukubwira rero rwose cyane None ntibakujanye kwa muganga? kandi ntacyo abishe Sa? ati ndamubwiye ntacyo banyishura Uhamagaye kuri makitaba ntacyo bagufashije? ni ukuri urabona yandungikiye mesaje ndamwandikiye namutelefone anyitaba telefoni gatatu Nyibutsa hesi yawe. Erega je ngira dosiye nyinshi sindavyibuka. Ariko ndibuka ko ugwaye. Nyibutsa mu majambo makeya. arayishe Nyibutsa abana nyibutsa ivy'iwawe uko bimeze, hanyuma turabona ko twokora vyihuta. iwanje nari nakubwiye yuko Mm, ndwaye mu imbavu zose ziratonekara nawe mvuze ndababara nambutse ndababara ata kantu bishaka kunkora mm, hama rero ndaribwa mu nda nkaguma ndiyara mm. nanabibwiye n'umukobwa wiwe n'ubu mu gatondo nta kintu yanyishuye jewe naragerageje uburyo bwose ndondera abo kuri yose jewe bansabire naye ariko Lin- ntacyo banyishuye ngo ngomba 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 ndagufata amajwi. yego Ngomba ndagufata amajwi hanyuma ndabitangaze, uravyemera? kuri jewe ngereye ubushaka shaka nahe bazi ndakwifuza mu Burundi Mbwira rero ukuntu ibintu vyawe bimeze, umbwire vyose. Kwanza banza umbwire izina ryawe witwa nde? je nitwa nihoreho aisha Witwa Nihora nkaba witwa Nihoreho Aisha. yego Ukaba uri hehe? aho Ukaba uri he? nkaba nkaba ndi muri Tanzania Okay. Waje muri Saudiya ryari? nashitse Riyade itariki 16 z'ukwa gatandatu Mm. nico Mu mwaka turimo nyene. ashika ku kazi Mm. 18 z'ukwa gatandatu Ego. naragerageje maze gushika narashitse mu kazi ndakora Mm. ndakora Mm. gushika naho usanga hari akazi kenshi cane rwose Kameze gute? ni ukuvuga ko Mm. nkora etaje zitatu Zitatu. yego Inzu ubamwo igeretse gatatu. igeretse gatatu Mm. hanyuma isaro byose nkora ibyumba byose nkora hasi Mm. bishika ibyumba 12 hasi Mm. naho n'amasarimu Mm. nagura hasi ububati 34 None ivyo bikora buri munsi? yego umunsi n'umwe siba nyakubahwa nihenze nkatusha na gatoya amahoro ndamuronka Okay, hanyuma none ivyo bimaze kugenda gutyo, wowe wakoze iki? jewe naragerageje Mm. ndabwira abo muri ofisi y'ubuko Mm. jewe nkora akazi cane hama Gerageza nubwo bikugora uza uravuga cane, uduze akajwi ndakumve neza, kuko nawe uriko ndiko ndafata amajwi. cane nca numva bibabara Yo, ihangane. hama rero ndagerageza ndababwira ati jewe ni ukuri nkora akazi kenshi cane Mm. ntuhava
mufasha basi mukampindurira ino. mm, Baragerageje kumbwira yuko ico bofasha cose bazokifasha ari uko nkwica amezi atatu. kugira ubanze ubacira ry'amafaranga. Mwe murasamara nubwo utaraheza kumbwira amezi atatu aheze hajya ivyabo biba biheze kuko barose ry'amafaranga yabo mu mezi atatu ibisigaye urimenya hajya wari guca utabaza amezi atatu atarakwira ariko ntaco reka tubandanye. Mhm. Rero cyabafite nakumye ntabaza Mm, ngo ariko ntacyo bafashije. yego. Narabwize nyine ntambira ndakora Mm, nkaruha gutimba mm, mu mavi natambuka bikanga. mm, Umugabo narihambira mvuga ati amezi atatu mm, niyahera mm, bizogabanuka babitubwira babitwigisha. mm, Umugabo amezi atatu amaze guhera mm, nakomeje kubarondera ndabibabwira mm, nta na kimwe bafatije. mm, Hama rero ejo bundi mm, yaramwandikiye ndamufana yanitabye haheze ndamutelefone gatatu. mm. Wa telefone nde? Uwo muri ofisi Ofisi ya hehe? Ya hehe? batumvika mu Burundi Yitwa nde? Ofisi yitwa gute yakurungitse? iwate Burundi. Award Burundi. Yego Ikorera hehe? ikorera akumutanga aho imbere ya hopitali militaire. Okay, Award Burundi ikora kumutanga imbere ya Hotel Militaire. Uwo wa telefone yitwa nde? Yitwa Filime. Mm. Yakwishuye ngo iki? Ni ukuvuga yanyishyuye ambwira ati Mm. none wowe urira urakora kuva mu ideri kugera saa sita y'ijoro utaruhuka. Mm. None ko numva yuko hariho n'abandi bavuga ko bakora kuva mu gatondo kugera saa yine z'ijoro Mm. ariko batarira nk'uko kwawe. Mm. Nivyo yakwishuye. Ico nagerageje naciye ndamubwira ati mukuri murakoze kunyisha mumpaye muheta kiko Mm. amameshaje yandikwa arayafuta. Mm. Aca arayafuta Mm. kugeza n'ubu ntitwari bwasubire kuvugana. None ngaho muri Saudi Arabia mwe nta maktaba mu ofisi, navuga ofisi bakurikirana hirya mushikirako iyo mugize ibibazo mubwira bagakominikana nabo ba boss banyu ngaho. Ni aho dushikira haba hari Nta ahubwo nimwe. kubera je ndashikiye muri abantu bavuga icyongereza n'ubu barashitse ndazi ko ahita nshwaniraho ko nicaye iruhande yawe uzi uko nyakubahwa byanze ko nkora byanze ko nkora. Nureka gushwanire nyine tuvyumve nta kibazo. Kandi uguma uvuga agushwanire tuvyumve nta ngorane. Erega mwebwe mwishwa n'ubwoba none ugwaye ntibakujane kwa muganga ifu kutabaza. Yego Mhm. hama rero Mm. hama rero gushika naho rero aca Mm. ambwira ofisi narigeze kuri ofisi harahari Mm. muga kubera je nashize ahantu bavuga icongereza Mm. cyane. Mm. Icarabo ni ibintu bisanzwe n'ukuri Mm. ntibavuga icarabo n'ukuri Mm. utwo nakuye mu buri caro utwo nyene Mm. ni ukuvuga ko nta nimero zabo z'iyo ofisi je ofisi. Mm. Yego None. na ofisi ntarode. Mm. Yego None umaze ngaho urumva no kuvuga ko ata nimero zabo bo muri Arabia ofisi. Okay. Umubosi wawe none kuvuga ko ugwaye ubabara umubwiye ngo akujane kwa muganga avyifatamo gute? Barakugaburira hoho ntibagukubita? jewe kunkubita ntibankubita Kukugaburira? mugabo n'ukuri ku kintu bandekuriye njye
mm, ntera ku wa mbere no ku wundi wa mbere uwo muceri ubuze ngira ngo umuko nyene ntabwo ndi ikintu nemerewe kurya ndakibuze ntabwo nica hagati n'icayi kandi uwo muceri ateka rimwe mu nda iyo rimwe mu nzu ibindi navyo muri firigo uretse subiramo twumve sinavyumvise neza. Urekuriwe kurya umuceri bateka rimwe mu ndwi bica bigenda gute? atetse rimwe mu nshira nca shira muri firigo Mm, hama rero nariye bigahera iba imaze iminsi itatu mm, iyo yindi minsi irukaye mm, jewe nzoguma ndarira hagati n'icayi mm. kugira hagere mvuze ameze yongera ateke ibindi Niwe ateka canke niwe uteka? niwateka vyena barasonteka nta n'ivyo yigeze anambwira nta n'ivyo yigeze ananyereka None bobo barya iki? Barya iki none bobo hagati mu ndwi nimba bateka vendredi gusa, samedi gusa? bafise ibibazo baragura barabara bazana barya Mm. We ntibaguhe? ahandi naho yego ahandi naho hari utuntu bagira twitwa mboga Mm, bagira amashina mm, ibyo byose nemerewe kubifungura kuko nanyemerera kubikora mm, yego nanyemerera kubikora mm, icyo yanyemereye ni uwo muceri mm, nonyine abara bakata cenka zanine utwo basigaje hari utwo basigaje akaba ari icyo ashira muri feko natwe tundaza biheze mm, ncaguma n'icapati n'ubu nta yarahetse no kubigira sitoke bashika yabigira sitoke uwagiye kubigura azana agapaki kamwe inde nakariye kagahera nako nyene dorindira ibindi biza muri make rero ku bijyanye no gufungura ntufungura neza. urabibona None kuri maktaba mwe kuri maktaba yanyu kuri iyo ofisi yabarungitse ntibabwiye yuko iyo mudafungura muca mubivuga hakiri kare kubera iki barindiriye? mwana je mw'ivyo vyose kw'iyo ofisi je nta kintu na kimwe nigera ndababwira nta kintu na kimwe guhera mu kwezi kwa mbere gushika amezi atatu ahera nta kintu na kimwe je ntigeze mvuga Warabivuga ntacyo bakwishura ngo iki ubivuze nk'ibyo gufungura ko ibyo birekuwe ko iyo ubivuze bashobora guhindurira inzu canke bagatelefona mu boss ntibaramutelefona na rimwe none. ubudozi Mm. ubudozi wankoresha Bawukoresha ngaho. mana posi ntari nomero vy'ubufikirwa madamu niyemera yuko ndanatora n'ibyo urabona niyo baje gufungura ntiyemera yuko ndanagera imbere yabo ngo ntore n'ibyo bafunguriye ndabijane kubyo niba Mm. biterura kabinda ikoni Mm. bosi ntiyemera ko bana nawe Nariko mvuga yuko bajya bo mu Burundi ari bo nariko ndabaza ko ari bo kubera iki batavuganye n'uyo mu boss wabo wo ngaho sinariko ndavuga wewe ntibavuganye ntabyo nzi ntabwo bigeze bavugana n'ukuri umugabo bavugana barabikubwiye. Okay ndumva rero. None wowe nta nimero za ambasaderi ufise aho ngaho kuko iyo ubibwira ambasaderi aba yaramaze kubakontakita kumbure bakagira icyo bagufashije. ambasaderi ni ukuvuga ko izi nomero nazikuye kuri YouTube Mhm. namwandikiye ejo numva ndemvye Mm, kuko nabuze iyo nja n'iyo nca mm, nyuma rero isomye mu gatondo niho nasanga yanyandikiye ambwira ngo nindungike ngo nindungike mbwe ikibazo ngategerezwa kumfasha mute namurungikiye ko ngwaye mbere ndakazi kananiye nshaka gutaha mm. Nagiye ushaka kuvuzwa none bakuvuje ugakira hari ingorane ntiwokora. jewe imana bamaze kunyishiramo nabi Mm, ndiko bamvuga bwana kuko mm, jewe ibyo
aye numva ari uburuhe nuba ari uburuhe mm, kuko n'ubaye nkazoguma kuri ka kazi mm, n'ubundi biziyongera ndakubwiye mwe na mukwaha menga muhahari mm, bose biteguye kuzana amena nkababara mm. eh none mwe ntimwavuganye yuko hari ukuntu iyo murushe muruhuka nagira urakora hanyuma waruhuka uja kuruhuka nta mwanya wo kuruhuka baguha na mutoya. nyakubahwa kuva ntangira ubwa mbere donki yarambwiye ati mbuze ndakora kuva kwizeri Mm, kugera sahi ndakuruhuka amasaha abiri mm. ariko kugera mwanya ayo masaha abiri ngiye kuyaruhuka we nyine aca yidugira akagera iyo ndyama agaca kumbwira ngo nimanutse gukora uca uguma uryamye ayo masaha abiri ukayamara mwebwe mwishwa n'ubwoba iyo amasaha abiri mwayavuganye wowe uraba ku isaha iyo aza kukuvyura ukavuga ati amasaha abiri ntarahera urumva iyo utabikoze mu ntango akaza kuvyura ubwa mbere ukemera no mu nyuma aguma kuvyura urumva n'ukurikiye ikiganiro avyumve ubikoze rimwe kabiri akabona birakunze mu nyuma aguma abikora ariko aje ubwa mbere akakuvyura ukanka ati amasaha abiri ntarahera akagaruka ubwa kabiri ati amasaha abiri ntarahera amenyera ivyo nyene rero wewe warabirekuriye ko nta kundi foko nyene turaba ukuntu twobishira hanze bakagufasha mugabo n'abandi bavyumve yuko uko mubana n'abo bantu ntibabakunda bisaba ko mubana ku mategeko ko mwabisezeranye. mwana jewe nta Hmm? kuntu nageraga nuko ico bakubwiye gikoreye ko menga bakivuze bihenze sinzi ko baba babikubwiye bihenze Mm. baca bahinga ni ukuvuga ko nta nemerewe gusimba gukora hose ndahakora hose uko hangana urumu ikindi naco iyo uriko ikindi urakora bagasanga ikindi naco iyo uriko urakora uza urarerega ukaza urakamiriramo bakagira ngo uriko urakora kumva uriko urayembagizako nta vyo kwivunagura ibi vyose ni kubimenya uriko urakora nka dushe ugenda muri dushe ukugara ugaca wugurura amazi ukiyicarira kuri toilette ukaba uriruhukira amazi akaba ararundumuka bakibaza ngo uriko urakora kumva uriko uraruhuka ivyo nako n'akaroro kamwe ndaguhaye. Hmm? ndakwereka ibyo ndashobora gukora no gukora nyakubahwa Mm, nakora ahantu urabona imodoka cyangwa isizo urabona mu kazi mm. akawuzika muze y'amakuzi agacamo ntaho wigeze ukora Sindavyumva ngo tubura mu kazi cyangwa isizo Imana igatabara. Mm, munsi y'amakuzi cyangwa mm. akagira ngo raba hanze aho gukora cyangwa agafata biriya bintu bihanaguza ku mazuru agashyira munsi y'amakuzi ngo aha ntaho wakoze kandi ntamubwira ati aha nahakoze agaca ambwira ngo ndeke kumuhazira ndamuhema nawe ko ndahasubiye Baraguhemba neza. nk'ubu ndakubwije ukuri kubaho nk'ubu amahera ndayamarana iminsi itanu Mugabo baraguhembye ariko barayambiye Ku- ndebwa itariki imwe yambaye mirongo itatu mu ijoro ariko n'izi saha ni ukubwira ati ngoma namubwira yahandi nta n'uko aranye uhembwa itariki imwe yakora ibyo itariki mirongo nacyo itatu mugo urumva ko baguhemba neza baguhembaho ni ibya mbere ubwa mbere we yamembye harenze iminsi icumi mm. ubugira kabiri yamembye harenze iminsi itatu ni ukuvuga wo kuva mu kwa gatandatu gushika ngaho gushika uyu munsi mwumva ugeze aho ufata decision yuko bagufasha ugataha. yego Okay. nibwo babona yuko batompindurira Mm. nibafashe ntahe Kuguhindurira sindavyibaza ivyo wararengeje amezi atatu warasamaye
yego babona batumpindurira ntibafashe ntahibwe. ntabyo numenya mugabo ndazi ko kuguhindura bidakunda kiretse reka tugerageze mpa nimero zujya mu uwo wavuze wo kumutanga uvuze ko yitwa nde nibuza n'amazina yawe nihoreho nde ariko nihoreho Aisha yego ujya uwo mudeje wanyu wo kumutanga yitwa nde yitwa nde yitwa nde izo zirashize usanga muciye ko wifi cyangwa n'amarezo acize ndakwiye mm, n'amarezo mm. yitwa filime yitwa mugamu yitwa filime yitwa firme ndabe ko ndamufise barabishe bamuhamire amana kugaruka nanje duhere umubiri cyane ndahurire neza doga imbaraga nivyo bintu twabwirizwa kubanza gukora ni uko wuvuga ngo ugomba gutaha siyo solution ahubwo hajya ambasaderi nimba wari wamubwiye ikibazo cawe wamubwira ko ushaka ibintu bibiri wari kumubwira ambasaderi arabafasha ku busanzwe wari kumubwira ko ushaka ko bakugabaniriza akazi kandi bakaguha umwanya wo kuruhuka bakongera bakakuvuza urabyumva aho ubabara hanyuma bakakugaburira neza ibintu bitatu nibaza ko ibintu bashobora kubigufasha hanyuma ukaguma ukora ubwo urumva uvuze gutaha nabo ntibagwa neza kuko bibakosora amafaranga sinziramo kimwe ibyo twobaza reka tuvugane n'uyu mutubwiye ariko nta nimero z'iyo mbona bampaye yego kupa uzindungikire hanyuma uce ugaruka ucongera umpamagare uce ndakwitaba Mm. Inshuti zanje ntibyoroshe no kuri abantu barimo by'abarabu barabangamiwe cyane uyu tumaze iminsi tuvugana nari naramwikabushije kubera nafise akazi kenshi nababwiye ngaha kwishe niko nafise akazi kenshi byatumye ntamuganiriza ariko naramuhaye hari impanuro namuhaye igihe andungikira audio ambwira ikibazo afise rero mm, uyu munsi murumva yuko ari agize haremba bikanga ko akora kandi biragoye ko yuko umuntu avuga ko adashobora gukora ko umubwira ngo bandanye ukore kubera agwaye nagira mbanze kumbure bantu munkurikiye ndabumvishe reka tubanze duheze nawe hama ndabumvishe ikiganiro twagiranye ndabumva mm. Inimero inimero wazimpaye yego ndakumva mm. banyemereye kumvuza bakangabulira neza bikwiye hama bakanyohereza ku kazi nkaro akamara kuruhuka nta kibazo Mm. nokora maze gukora nkumva nakize nta ngorane nokora mugabo kuba ndiko nsaba gutaha niko ndiko nca ku mpande zose nkabona nakifasha Mm. kukirambukira icyo gituma mvuga none ko nta muntu mbona ariko arafasha nta muntu ko anyumva jewe umusaba nkataha ndabona umenga ntibinyoroheye Mm. Reka rero ndamuvugishe uyu mudeje wanyu mbe wavuze 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 ko yitwa nde niko bashime reka ndamuvugishe kuko jewe ejo bundi nari namubwiye ati Mm.
n'indongo nayo ko namwandikiye arambwira ngo mbega ngo ibintu byo kuguheza nabi kuguhemba ibintu byo kugaburira nabi bigusubiza ndamubwira mm, acambwira ngo ibyo ntabwo bihari mm, cyane ndamubwira ati ko mm. bazi ibyo mubyihoza bazi busabire bazi bampa akaruhuko baze barampa akaruhuko nanjye nduhuka Hagiye wavuze wibuze izina ryawe niko ndamwandikira wavuze ko witwa nde? niho rero wayica Nari nasi ese ni kubibenda. mpaka Ariko namwandikiye kandi ariko aranyishyura ndiko nabaza ko ikibazo cyawe akizi ko mwavuganye. arakizi rwose ko kuva mu mezi ya mbere je hariho n'umugenzi nyine arahejeje kumutelefona Mm, baravugana kw'iwanje mm. ntibarabe turema kuko nta muntu atabaza atarenze basha nta muntu atabaza atamerewe nabi kuko Eh, aha hantu jewe kuva narinjira narinjiye sinzi ngo kugurura porotayi ni uku ntibemera ko nkora no kuri porotayi eh, reka twumve icyo batwishyura ariko kandi na ibyo ambasaderi yagusabye wabimuhaye. rero nari namurungikiye wose Mm. Ngufi apana bya bibazo byinshi ngufi ikubiyemo ibyo ingorane ufise. mbere jewe namurungikiye wose yaje gusaba gutaha None ushaka gutaha byonyine nayo ugomba ko bagufasha ko bagufasha bakuvuza ugakora erega gutaha siyo solution ariko mbona bishatse nabyo nibaza ko atacyo umuntu yorenza. kuko ejo nari namwandikiye wose yonyene Mm, namurungikiye wose mm, cyabisaba byinshi acambwira ngo turungike wose imbo y'amajambo makiru mm, mbaca nibaza ati ukavuga ico kibazo kimwe kukumvuze byinshi kumva cyangwa byinshi nyine mm, camvuga ico kibazo mm, eh, mm, umunsi yo ntarayisoma yari harisoma mm, je namwandikiye ko rwaye nshaka gutaha ndarushe mm. eh, Okay. Reka twumve filime wanyu icyo atwishyura mm. hanyuma niyagira icyo atwishyuye ndaza ko ngenda kurondere tuvugane hanyuma ubwo turavugana. nawe nimuvugane muze Ego ndeka ndagusezere ibisigaye ndaza kurondera hanyuma. ntabwo Murakoze. Inshuti zanjye ibintu biragoye kandi biranababaje uyu murumva ko yatabaje kuva kera kandi ntirirwa atabarwe kandi murumva ko avuga no kuvuga ntashobora kuvuga kubera ko ababara ngaha ntafungura neza akora cyane. Ibi ni ibintu babwirizwa kumenya yuko umuntu abwirizwa kurya neza abwirizwa kurya neza vraiment iyo umuntu akora cyane abwirizwa no kurya neza bino vraiment batabikoze ntaco baba bariko barafasha umukozi ndavuga mu barabu canke abanyine babarungika baba bakwiye nabo nyine kuvyitaho bino bintu. Umwanya tukirindiriye yuko twumva ivyo uyu mudeje atubwira kandi nza guca ndabisoma mu vyumve ninabona bikenewe ariko ko bije hanze reka tubanze twumvirize aya ma audio yandungikiye uyu muntu.
bituma kumva batagiye mu bwishingizi cyane n'inzira igenda shima mudahanda uko biri byose shira muri we uko cyangwa benshi kunze ko twaganira ikibazo ibibazo afitiye muri Saudiya musenyi kwandika umufasha no kubicyemerewe nabi nabo tumerewe mu nabandi uvuga ko jewe nkora n'inkorofani naho nyine utagira uwo abikora naho nyine sinzi uko nobivuga jewe mvuga ko nitwa Nihore Waisha baravuga mu ntara c'Ibitoke muri komine Mugina n'abafunze amenzani Saudiya kubera ubundi amezi ane n'inusu kuvuga ko jewe nashikiye ahantu hari umuryango w'abantu 9 abo bantu 9 ndumva nawe ahantu hari abantu 9 ibikorwa biba bishaka kubingana nkora inzu igeretse kabiri ni ukuvuga ko turi ukuri ndakora hamwe numva ubu nakubwira yuko mu maboko y'iwanje ndara ntanisiguye amaboko arararanda ikarinda bice uko rero merewe nabi nguko numva sinoroherezwa kuvuga ko jewe sinigera mvuka nta mwanya namutora mfise wo kuruhuka mbere aho bifuza yuko umenga norara ndabikora bikaze ni ukuvuga ko jewe akazi ndagatangira sinzira byose akora inkuru bamusubira inyuma bwa mbere ari yambwiye ngo zose mbyuka saa 2 nkora hama ngo ndakeje akazi tugaheza saa 6 saa 8 sinza kuruhuka amasaha ngo byaratsirira byahari arahava ibyo saa 8 ubu sinzeri bashatse akazi shitse kazi nako ora kugira cyane nuko ariko ndagiye kubereka ashatse anje kacanyereka ibindi kora ikazorenga mpanicaye na gatoya ngo nduhuke nduhurire muri gaca bindega ikibazo rero nkavuga ati none ubabare numvishe mu mezi ane abungira cyane burya nzira ukora yakotara imyaka 2 ukaba ari uko nzobyina Saudiya nkiruka mama ikindi naco iyo hageze mu gihe cyo guhebwaho no kubwira ko ibyo ndiko ndakubwira byiyongera nka kabiri ibi gukora avasite kuzorumya samarani ubu rero ndakubwira ati ibi barakoze kandi sinigera bandunga ikimuhira ku munsi kwitaye itandukanye bakembera igihe cyose bayarindika bize kurabana nabi barinze kurabana nabi birinze kugira sinkamwishuti sinkamubwira ati andi mitira amahirwe n'inganda twese Okay, murabyumva yuko hano ariko avuga yuko ibibazo afise izi ni audio yampaye haraheze ukwezi ni namaje kurindira kugira ngo ndabe yuko kumbura ivyo bizogenda neza. ubuheruka hoho bafashe ku mfungo ndabasinyire aho bakugitabo bapenderako arabona poroferi jewe narabyanse maze kubyanka bica bijyana icuka kibi hagati yaje na mabuja dore hamwe gushikaho haheze nk'iminsi ishika 4 bandaba nabi bamavuga ati jewe barahava banyica
muga byaratevye iyo poroje bayimpaye nsanga imeze neza kubera nasanze habura ko izina ry'uwarungitse amafaranga. Nyuma rero ndabimubajije umugore aje angurukira hariya kugira nca ndahora nkoze nca yaciye haje umukobwa wiwe aba ari we agira ndabyereka ndabimweretse ngo byakurikirana mu nyuma ngira nk'iminsi niheze niho haza barambwira ngo watora amahera mu Burundi ngo nindamubwire ngo ashere ko igitsina ry'umugabo we ngo niwe yararungitse. Numva ko bitameze neza. Ni ukuri manzi je sinzi ico mumfasha kw'ivyo bintu vyo guhemba uzohemba ndushe uzohemba nakubutse nka n'amahera bampevye ukamenga bayambevye nta nico nigeze nkora. Ikindi ca kabiri bituma ntamufasha nuko nanje mumfasha nkuko mufasha abandi. Sinzi ko hari uburyo mubicishamo kugira ngo nshire nkwamo nanje n'ukuri ndonke basi n'akanyana gataho kuvuga. Imagine nk'abantu nko kubyuka siteri ukavyoruhuka saa sita y'ijoro wumva mba nduhutse amasaha angahe. Hari igihe ngeraho ndyama bikanka ko ndanaryama kubera umujuko, bikanka ko ndanasinzira nkazovyuka kubera uburuhe. Imbavu ziguma zindya, amaboko aguma ndya, amaguru aguma ndya kubera kuguma mpagaze nticara. Urumva ntataje n'umutekano wo kunyima wisi ashe burya ntimakawode ari uko ngeze muri saro aho bakorera aho bicara ngiye mu gikoni ntawe ufirira hejuru yomba ntawe ushihari. Burya mbayeho mu buzima bwa nyene sinzi guterefona umuryango ndi umumama w'abana indwi sinzi kuvugana abana barabimipfuza ni kumwumvika ku kawodi ya nyene ambonye ndiko mvugira kuri telefone ashingira acazukurura n'ivyabotse gaca azana ngo korera Izamutsinda ubwoba kutana yawo izamutsinda ubwoba byawe akubuza kuvuga gutya yakanga ariko urakora nyene kumvika ku kawodi ngeze aho bari aho muri saro nyene aho bateramira n'aho abana biwe barara kuvuga ko genda rushe nageze ko numva umenga jewe no havuma ntaho basi nza kuruhira mu Burundi muganya mukuru nivyiza ko monshirwa mu kugira nanje bankoreshe nk'umuntu. Imagine nko mw'ijoro ryaha ndakurungikiye iburyo bagiye gusuma mu masaha yine bagiye gusuma mu masaha yine hari ukuntu bagenda batanabwiye umuntu ca bibaza ko bagiye gutembera naciye mazi ivyombo vyose vyari bihari ndahanagura tegekanya guhanagura ivyombo ndabishira kimwe cose aho gitaha aho kibikwa ca ndaheza ca ndaduga nja kuryama nja kuruhuka amasaha 5 niho nagira uku nyene harya agaciro kamfashe mu masaha 6 numva baravugije ikintu bampamagaza nacyo nyene kiguca kingwaza umutima kuko iyo bakivugije ndakanguka rwose nkumva umenga ndabuze amahoro. Ibaze rero nyakintu baragisonesha ibaze kugisonesha uri nko mu gatiro cahe utanavyiteguriye
imagine nawe ko ukuntu wari ucumera icyo kintu nacyo kirambuje iby'amahoro rwose ntibigera bampamagaza umunwa bampamagaza icyo kintu kikankanga nkabura amahoro hamwe n'ibyo hapfa ndwarana sitasiyo ubu mama rero amaze kumpamagara nibwo saa sita y'ijoro navuze ati jene ukuri nta kuntu noza kwegeranya sitoke bavuye kuzana nongere kandi noze ibintu bongeye kunyabagiza kandi jenze uryame sanga niriwe mpagaze ntigeze kuri nahebye ndabyikuramo ndavuga ati jewe bonyica batonyica je nahonja yaje arugurura arashwanira aho njyamye nanje ndahora ariko sinigeze mbyuka nje namubwira ati nzobikora ejo aca aragenda yidoga agiye yidoga ni ukuvuga ko yazindutse yarubika ngenda kubikora ubwo atasha no ku ishuri kwigisha ahise antuka ngo sinshobora kuryama amasaha yine sinshobora kuryama saa tanu n'iza saa sita ndamubwira ati mu minsi iheze twaraganiriye n'uyu muntu mbere yuko ampa iyo audio ndamubwira ati ni kumenya uburenganzira bwawe. Ibi yakoze rero baje saa sita y'ijoro kumuvyura, murumva ko yabikoze kandi vyagenze neza. Baramuvyuye ngo aze gukora ivyo akora aranka, kandi yase ntibamukorako. We saa sita y'ijoro wamaze kuryama boza kukuvyura gute wamaze kuryama? Ibi ni bimwe nama ndababwira, ni kumenya uburenganzira bwawe, apana ko bakugira uko bashaka, kuko ubibemereye baguma babikira. Ibi iyo atangira kubikora akihashika ntibaba bakibikora, mugo yararendegeye baguma bamuvyura uko bashaka, icyo kintu bakagisonesha akavyuka, baragisonesha ukarya umutima amenyo kabiri gatatu, kubabwira ati iki kintu sindagishaka, ni mu mpe bufi muze murahamagara ku telefone, kandi baca babikora. None muba mwasamaye kumbure no kutabimenya, ariko nibaza ko mama babimenye ngaha. Reka nkomeze ndabumvisha audio yiwe nce nababwira ico Deje yavuze. ko twavuganye kubyuka saa mbiri azoryama saa sita y'ijoro none wonjuka saa siteri azoryama saa sita y'ijoro none wumva nzoroherezwa gute ndamubwira ati reka nanje ndarusha ambwira ngo ibyo ntibindaba nukuri nzabico mufashe Nagira mbanze ndabasangize gatoya ubutumwa bwa wa mufilme umwe yabarungika muri ari mu babarungika muri Arabia. Ubutumwa bwiwe nta kibazo niyo nobushira hanze. Hariho ubutumwa nshobora kwirirwa mvuga bivanye n'iki, mugabo ndashaka ubona buvuga amajambo makeya. Mfatiye ku byo namwandikiye ndamubaza ibibazo uyu mufasoni ari Saudia Nihoreho Aisha. Ntahakana ko atabizi, aravuga ko abizi, kandi akavuga ko bose bakurikirana bafise n'abo bakorana bari hariya babikurikirana. Hanyuma akavuga ko kandi ko ivyananiranye n'ubushikiranganji bubikora bubibafasha. Arambwira ko mbere nk'ubu hari ikibazo uyu nyene Nihoreho yababwiye cyuko agwaye, kandi ko baciye batangura kugira ngo mu kubigenzura kugira ngo bamufashe, bamugirire intervention canke bamutabare vyihuse kugira ngo avugwe. Hanyuma akavuga yuko bariko barabikurikirana, kandi akabangiza avuga ko abakozi babo babakurikirana babitaho. Arakoze kutwishura. Igituma ashatse kubikora guca ni kubera ko hariho n'abatatwishura rimwe na rimwe. Hano rero ikiba gisigaye ni uko uyu muntu tubona ko yavuwe, kuko kubivuga ntibikwiye, kuko murumva ko mu byo mwiyumviye murumva ko avuga yuko amaze gutabaza kenshi batamwitaba batamufasha. Twebwe rero icyo twifuza ni kubona ko ivyo baba bavuze bija mu ngiro. Nibaza ko bino ikiganiro ndagishize hanze kandi ntibituma ivyo bariko barakora batabikora. Byumvikana ko
umuntu twaba tubona agira intervention yihuse burya ni ambasaderi. Ambasaderi je n'ubu ndasubiye kumushimira. Ambasaderi ubwa mbere nahora ndamugaya mu Kirundi kubera ko hari ibintu baratabaza ntibabatabare, ariko ubu vraiment arabatabara, arabatabara na jewe nama ndabarungikira ibintu vya intervention akabafasha. Ni uko gusa agira akazi kenshi, ariko aragerageza no kuri kwitaho abarundikazi mw'ibi bihe, mw'iyi minsi, mw'aya mezi, mw'uwu mwaka mbere, ariko abikora neza cane. Hano rero bano barungika abakozi bobo ntibabitaho, mu bigaragara bavuga ko bafise akazi kenshi, canke bakavuga nyene yuko bariko barabikurikirana, mugo nkumva nk'uyu yatabaje kuva kera gushika naho arenza amezi. Ibi vyo kumugabaniriza akazi ibi babikora hakiri kare, kumusabira kuruhuka ibi babikora hakiri kare, kumusabira gufungura ibi ni ibintu bamusabira hakiri kare, kuvugwa ibi ni ibintu bafitiye uburenganzira. Sinumva impamvu arinda kugwara bakarinda kuintervene hariya kandi yabivuze hakiri kare. Urumva iki ni ikintu gikomeye cane, ikintu gikomeye cane. Reka twumvirize ubutumwa bwa nyuma duce dusezerana. Bakakitanga ikindi nacyo cyamahera gukomera nyuma y'amatora rero n'uyu mu mwaka na gatoya abwira yuko ntekerezwa gusigarira amafaranga yo kwigurira ikintu bitandukanye abanzi kuri kontra yuko basinga yuko uko kibazo bafasha buri kintu cyose acinda abayamahera amafaranga bareba kuko yakuramo amayabitse ayabitse bakayamura abantu nabo ifatiro ryabo nabo iherezo ryabo nabo igiciro hamwe abakozi bashika bagahabwa ibitaro bagahabwa ibikoresho byose impuzu bahasanze z'umukozi yahashitse zatabaguritse maze kuzishira na gatatu zitabuka ubu nziza bangurira akambaro nako imagine gakuramo indwi yose ndaramutse uko nguye ku kazi niko ndakamesa uko nguye ku kazi niko ndakamesa ukagira ibirori kweri ubuzima bw'imwe ubunoroheye sinorohewe ku kazi ikintu na gito norohewe inzu nashyikiyemo nta kintu na gito novuga ariko baranyorohewe nayo no gufungura cyo uvuga ko bateka kuri wa gatandatu udashira guteka ku wa gatandatu kandi n'ibyo batetse bimereye ko mu rukiko ibishirayo bukeye abantu rero barabijyako ariko bimazeyo kabiri basubira kubijyako azongera bya bintu byawe muri firigo biheze uwa gatandatu kamera biheze ntaragira uwa gatandatu utaragira sisubira kurya ariza ndayiriko ibyo birandara mba rero byose bigatanga ubwo buzima bwayo gusaba ibyo Bakameze ngaha cyangwa cyane mwakoze namwe mwakurikiye kino kiganiro. Twe twisabira abana bakoresha ko bita abakozi. Reka turindire ko mwumva yituye hose kwa ambasaderi no kuyu mukoresha wo mu Burundi filime
bumve yuko baza kumufasha. Step izokurikira je namace ndabasaba nimero z'ihamagarira abaye ba boss naba nabikoze ce nkabandikira message kandi bimaze gufasha benshi. Nimba hari ikintu kimbabaza mu buzima n'ibi bintu n'ukuri, umuntu bamufata nk'igikoko kubera iki kandi ariko arabafasha, kumbwira ati uyu muntu akeneye kurya, kuvugwa, uyu muntu akeneye kuruhuka, ibi ni ibintu bafitiye uburenganzira. Ndashima ko ibyo ndabigisha bimwe mu bavyumva, iyo agukoreye ikintu utumva mutasezeranye cyane, amasaha yo kuruhuka ageze, genda uruhuke. Nuko bimeze, mwakoze.